Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya mbere Mukakaro umwaka wa 2021. Inshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, kaze murano makuru agizwe hanini n'ingingo nkuru zikurikira. Igenekerezo rya mbere Mukakaro n'umunsi Burundi buhimbaza intahe yo kwikukira. Mwijambo ryiwe ry'uyu munsi umukuru w'igihugu akaba yabwiye abarundi ko kwikukira bisigura kuva mu gacinyizo k'abanyamahanga. Uno munsi amabi akorwa n'abategetsi aruta ahubwo amabi yakozwe n'abakoroni, bivugwa n'umunyepolitike Jeremy Minani atavuga rumwe n'ubutegetsi. Muramukurikirana murano makuru. Ingingo yo gusubiza umugwi w'igihugu ujejwe kubahiriza agateka kazina muntu mu rwego rw'imigwi ikora neza ivyo bita statut ahangu n'ingingo ya politike ataho ihuriye nuko agateka kazina muntu kifashe mu Burundi. Idonido ryano makuru ni mukanyisase. Isabukuru y'imyaka 59 Uburundi bwikukiye yahimbajwe kuri uyu wa mbere Mukakaro umwaka wa 2021. Ikivugo cy'uwo mwaka akaba ari ukuzirikana uruhara rw'umunyagihugu mu buzima bw'igihugu, niwo mushinge wo kwikukira. Mwijambo ryiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yibukije abarundi ko uwo munsi wibutsa aho abarundi bikura ko akagaye n'agacinyizo k'abanyamahanga. Tumukurikire. Twahabuje intahe yo kwikukira, twarapfunywe, twarahavye imyaka irenga 65 abakorone baduhonyoye ku gakanu. Twigina rero uwa mbere Mukakaro twongera dusuzuma intambwe dushitseko mu gushigikira intahe yo kwikukira no mu gutahura, kuzirikana no gukunda igihugu, mbere bibaye ngombwa tukacigura nk'uko incungu y'Uburundi umuganwa Rudoviko rwa Gasore nabo bafashanya batubereye akarorero. Nico gituma twashimye guhimbaza imyaka 59 iheze turose iyo ntahe yo kwikukira ku civugo gikurikira: ukuzirikana uruhara rw'umwene gihugu mu buzima bw'igihugu ukabigendera, niwo mushinge wo kwikukira. Bavukanyi barundikazi bagenzi b'u Burundi, ukugarukana intahe n'agateka k'umurundi kwabaye ukwiganzura watuganje, turanka akagaye n'agacinyizo k'abanyamahanga mu gihugu cacu, twerekana ko igihugu ari cacu, ko ari twebwe dutegerezwa kucitunganiriza muri vyose na hose ku nyungu z'umwene gihugu wese. Ukwikukira nyako rero kurangwa nuko atanzitizi na zimwe zituma umwene gihugu atiyumva mu gihugu ciwe. N'umwana mu muryango iyo acumuye vyose biherera mu muryango, kuko nkuko babivuga igito gitabwa iwabo. Nta handi wacu dufise kuri iyi si ataraha mu Burundi. Kandi ikimenyetso cyo kwikukira vy'ukuri nuko uburongozi buba bwumva ico arico ugushira imbere neza y'umwene gihugu kugira ngo nawe aterere mu bimwega. Ukwikukira kandi no kwemera kwiyubaka, ukumva ko ingeso y'urugo ituba ku rundi, no kumva ko utokwamuzerinze muri vyose. Ukwikukira kandi so kwiyubakira ko nka nyabumba haba namba, no kugira igihagararo mu bandi ariko tukanka agasuzuguro, no kugurura amarembo kugira abandi batumenye, bamenye n'amateka yacu, bamenye ico twobungura, kuko isi ntisakaye, twese turi bamagiriranire. Iyo niyo migenderanire twipfuza, itari imwe yo kutununuza, kutugira ikiraro canke kutujyanisha n'abagenzi. Ibirori vy'uwo munsi bikaba vyari vyitabwe n'abanyecubahiro barimo Perezida wa Centrafrica Faustin Touadera, umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda Edouard Ngirente, urongoye inama nkenguzamateka ya Kenya Kenneth Lusaka, umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Tanzania Kassim Majaliwa, hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Umuganwa Rudoviko rwa Gasore incungu y'u Burundi ngo nta kindi yifuriza abarundi atari ubwigenge n'iterambere. Ivyo nibishikirizwa n'umunyepolitike Alphonse Rugambarara, uwo mushakashatsi mu bijanye na kahise ku Burundi, akabivuga afatiye ku migambi y'ama koperative rwa Gasore yarafise kugira abarundi bakorere mu bumwe bashike kwiterambere. Kurikira.
intwaro zirakurikirana mugabo ziguma ari zimwe kuvyerekeye ineza y'abanyagihugu, ukumvikana kw'abanyagihugu, kuko muri iyo ntumbero yo gutora ukwikukira, abarundi batoye ukwikukira. Hariho n'ibindi muri programme umuganwa Rudoviko Rwagasore yari yashize imbere yuko baguma ari abarundi, kandi akaguma yerekana ibiriko biraba mu Rwanda, ntitube nk'abariya. Iyindi nkingi yashize imbere inkingi y'iterambere, yarashize abarundi mu mashirahamwe y'amakoperative, avuga ati abakoroni nibo baguma baja mu vyerekeye ubudandaji, hari hageze yuko n'abarundi babujamwo nabo nyene biteza imbere. Iyo programme kuri jewe niyo novuga ko yashaka gushira imbere cyane, kuko yaranavuze ati ntiwovuga ukwikukira udafise ukwigenga mu by'ubutunzi. Izo nkingi rero zitatu za programme ya Rwagasore nizo abarundi batoye. Abarundi batoye amahoro, batoye iterambere, batoye ukumvikana hagati yabo mu budasa bwabo, batoye kuko ukwigenga. Intwaro zakurikiye kandi zose mu ntango zavuye muri uwo mugambwe watsinze amatora ariwo iprona. Niho twumva ko hatanguye ibijanye na Casablanca Moronvia, byatevye bigabura ibyo bihangange vya politike. Twoshimira ko batuzaniye intahe y'ukwikukira, mugabo twogaya ko batakurikije intumbero ya Rwagasore, kandi bahemukiye abarundi, kuko izo nkingi zitatu bashaka ntizasubiriye kuboneka. Ubumwe bw'abarundi bwaratitutse, ukwigenga ari mu vya politike ari mu by'ubutunzi ntavyo tubona. Umurundi yaracyakenye, kandi amanyamahanga nibusanga mu vyerekeye ubudandaji bakiri hejuru. Kubijanye n'ikibazo c'amahoro, nta mahoro twigeze dusubira kubona, kuko ubwicanyi bwaciye butangura cyane cyane kuva muri 1965. Urunani Sefor Arusha nagwo rwaratumiye abarundi baba mu Bubiligi kugira ngo bahimbaze uwo munsi mukuru wo kwikukira ku Burundi. Ibirori bikaba vyatangujwe n'inkuka y'imisa yavuye ikurikirwa n'agatutu karanzwe no gusangira no guhanahana ivyiyumviro. Mu majambo yahavugiwe baraganiriye ahanini kwiragi rya Rwagasore nuko ryoba rikurikizwa. Kubwa Frederic bamvuga inyumvira ngo ivyaranga Rwagasore nta bihari mu Burundi, ahubwo abategetsi bahari ubu barajwe ishinga no kuzuza imifuko yabo, abanyagihugu bamerewe nabi. Ikibazo twasanze nuko mu Burundi ubutegetsi buhari butarategera icabuzanye, no kuvuga kugirira akamaro abanyagihugu. Ico bakiranira ni kuzuza mu mifuko yabo gusa, hanyuma bakibaza bati abanyagihugu bamerewe neza ko nabo imifuko yabo yuzuye. Rero turakeneye cyacu muri rwo turavuga ati kwitwararika abantu bato abakene, abantu bato no tukabitwararika bakaba abantu mu bandi. Uyu munsi rero abakene babaye benshi, uragena mwibarabara urababona ngene bangana, urababasenge ingene bangana, urabe ingone ziri abantu batagira ibyo bafungura ku munsi ingene bangana. No kuvuga Rwagasore cyo yipfuza ntiturakagishikako. Professeur Charles Ndiki we yaragarutse kwiteka ryawe Petero Nkurunziza, avuga yuko ritamukwiriye. Yaragarutse no kububisha bwaranze intwaro yiwe. Icyo nogaraka kuno munsi nuko duhimbaje uyu munsi mukuru wahoze atwara igihugu Perezida Petero Nkurunziza, yambitswe idari c'umwakaka, atewe iteka ridasanzwe yo kuba imboneza idasanzwe y'ukunda igihugu. Nta wundi yari bwatewe iryo teka. Umuntu agaca yibaza ati none ibyaranze Petero Nkurunziza byotuma aronka ico cubahiro na Rwagasore ataronse
niki Rwasa yavuga ati muzotumira kubi dukora n'iby'abahimbara n'iby'abashimisha tuzohimbagwa Nkurunziza icamuranze kuva gifata ubutegetsi Amakuru ahera 16 yaciye yiruka kubo batavuga rumwe wazari perezida Domitien Ndayizeye na Kadege Alphonse bara kubaguwe bagirizwa ko bagombye gutembagaza ubutegetsi Rwagase yavuga ati amatora ku mugaragaro hatsinde uwo Barundi biyumvamwo Nkurunziza yaciye ubwoba ati amatora ntayivye ndatsindwa katangura kwiruka ku banyamigambwe ayisambura abandi arabapfunga abandi arabatoteza mu nyuma mwarabonye yuko amatora y'10 abaye kubera yaranzwe n'ubusuma yaciye perezida Nkurunziza asamwe ubwambwe cyane cyane ikomeye FNL Iprona Frodebu na IPD mbere yarasinganda zaba FNL n'Ubujumbura rirare barenga amajatu baricwa muri ico yise place afisha kuva gukubura bibushanyire n'ibyo Gasore yavuga ati ubutsinzwe ntibatsindaho Nkurunziza yacigira ati ubutsinzwe ntsindaho mwe ukwikukira kwageze ko kubera uno munsi atamunyamahanga gitwara mu Burundi nibyo gushima ko itariki nk'iyi yabayeho kuba twarose intayo yo kwikukira agacinyizo twari turiko kaba kava amahanga tukaba twarabikuye ko tugashobora kuronka iyo ntahe y'ubugabo ico ni ikintu ca mbere cyo gushima ko twahawe ubwo burenganzira bwo gushobora kwitunganiriza ivy'igihugu cacu ariko rero igihambaye kuri twebwe sintaye yuko kwikukira twaronse aho igikomeye mbega intaye yo kwikukira twebwe twayikojeje iki niki twamajije ya ntahe yo kwikukira twaronse uno munsi nyuma y'imyaka 59 nigiki dushobora kwishimira tugatamba tugatayika ko twarose intahe yo kwikukira mu by'ukuri uravye twebwe nta kidasanzwe kubera ko nyuma y'imyaka 59 Uburundi burose iyo ntahe yo kwikukira murazi amajana ibihumbi n'ibihumbagiza by'impunzi igihugu gifise haba mu karere k'ibihugu bya Afrika canke ku mugabane w'Uburayi na za Amerika n'ahandi ku isi yose murazi abamenyeshamakuru bahunze igihugu bagata bakomoka murazi imfuvyi abapfakazi bari muri gihugu hagati murazi ubukene buzuye inzara abarundi barimo murazi umutekano wabuze mu gihugu umurundi adashobora kugira ngo aryame umurundi adashobora gukora ibyiwe atekanye umurundi adashobora gutaha azi yuko ashika amahoro abana bakaba batazi ko abavyeyi bavuye ku mirimo baza gutaha ngo bashike amahoro murazi maze iminsi biriko biraba uyu munsi murazi impunzi ziri mu gihugu hagati naho zahungiye zikaba zidafise umutekano biramurazi biheruka kuba mwirango murazi byahitiye mu ntara ya Gitega za Mutaho za Bugendana murazi byabaye Ruhororo uno munsi jewe turiko turaba dushobora gutamba ngo tutari ko twarose intahe y'ubwikukira kuko iyo ntahe twarose naco twayimajije igituma tatwe twayimajije nuko Rwagasore yari yabivuze ati nshaka ko leta iba umuvyeyi wa bose ahumuriza bose akabakingira tumaze kuronka ya ntahe yo kwikukira abayobozi abategetsi twarose ntibashoboye kuduha ya mahirwe bwa bushobozi bw'uko leta itubera umuvyeyi ikadukingira twese
leta y'u Burundi niyo yategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ubwicanyi bumaze iminsi buhagarare bivugwa n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Umushingwamanza Amakuru Hunja urongoye yaboneyeho no guhoza imiryango imaze iminsi ihekurwa na cane iherutse kuhura abishwe rw'agashinyaguro muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Ikintu twotangura kuvuga nuko ari ibintu biteye ubwoba cyane bibandanya biba mu gihugu cyacu, hanyuma hakaba ari ubwicanyi gahomerabunwa buriko buhekura abarundi n'Uburundi ku buryo bwikurikiranije kandi hanini hadatomowe neza abariko barabikora bari bo. Bavyita imigwi, rimwe ikaba imigwi y'abasuma, ahandi bikitwa imigwi y'abagizi ba nabi. Ubu naho twumvise bavyita imigwi ikora ibara mu gihugu, ariko icyo tubona gusa ikiriho nuko ari abarundi bariko baricwa ku bwinshi mu minsi ikurikirana ya vuba na vuba ihekura Uburundi. Icyo rero twovuga kuri ubwo bwicanyi burikora mu gihugu, ubwa mbere ho no gutera ivyatsi ubwo bwicanyi, tukongera tugahoza imiryango iri kwirabura, tukifatanya n'abana bababaye cyane kuko uno munsi abakomeretse cyane canka abandi babura tutazi ingene bameze bari mu babure ntangere, kandi nta numwe azi ko bose nabo bakomeretse bashobora kurokora ubuzima bwabo. Rero turifatanije nabo babuza babo, ariko dusaba yuko n'ukuri ivyo bintu vyohagarara, ubwo bwicanyi bwohagarara mu gihugu. Ikindi twoca dusaba nuko ibintu bitoga umuko, leta yova mu gacerere igahagarika ubwo bwicanyi, ikavuga abantu abari bo kuko bibaye mu gihe gito, ikavuga abantu bariko barakora ivyo vyaha, hanyuma abarundi bakamenya abari bo, hanyuma ikindi naco igafata ingingo zose zikenewe kugira ngo ikingire abanyagihugu ntibasubire gupfa kuri ubwo uburyo bwinshi, uburyo budatahuritse, abarundi batazi babikora. Ikanoneho niyo bariko baravuga yuko habaye amatohoza, ivuga ivyavuye muri ayo matohoza, ababikoze ivyavuye mu matohoza bimenyekane, ababikoze bamenyekane, mbere bakubitwe intahe mu gahanga. Ingingo yo kugumiza mu munyororo Colonel Ponsier Baritonda byarahonyanze amategeko agenga uko imanza z'ivyaha ziburanishwa. Umushingwamanza Gustave Niyonzima arongoye Kavibe abona ko uwo yahoze mu gisirikare ca kera yahowe kuba ari mu bwoko bw'abatutsi kandi yafunzwe yagirizwa kuba yari mu nama yo guhungabanya umutekano. Kurikira umushingwamanza Gustave Niyonzima. Dosiye yiwe ari dosiye iteye isoni, iri kubiri n'amategeko, cane amategeko agenga imanza z'ivyaha, ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa, twita code de procédure pénale. Yarafashe itariki 13 z'ukwicenda mu bihumbi 2020 yagirizwa ko yoba yagiye mu manama yo guhungamanya umutekano hamwe n'abanywanyi ba Gatogwasa bo mu ngambwe SNL. Mu nyuma araba transféré muri prison centrale y'Ibubanza, hajeje kumvirizwa na parquet ikukira tribunal de grande instance ya Muha. Amaze kumvirizwa mu nyuma yategerezwa kuza muri chambre de conseil kugira barabe detention préventive yiwe ngene bayistatiwako, akaza mu minsi 15 uhereye aho yagiye muri prison centrale, arikaza mu minsi 21. Ivyo navyo bihonyanga ingingo y'155 ya code de procédure pénale mu gace ka gatatu itegeka yuko ivyo bitegerezwa gukorwa mu minsi 15. N'ingingo y'ukumurekura yategerezwa gufatwa mu masaha 48 na chambre de conseil yari kifatwa haciye iminsi 9. Ivyo vyose ni ibintu bihonyanga ingingo y'174. Yo sentare rero muri chambre de conseil yaramurekuye, imuha kumurekura ivy'agateganyo twokwita liberté provisoire, ariko ntivyaja mu ngiro. Ministère public yunguruza igihe en dehors de délai,
no kuvuga le 22 yari kunguruza muri 15 jours no kuvuga le 13 octobre muri 48 heures muri yategerezwa kunguruzwa muri 48 heures. Ivyo vyose rero bigahonyanga ingingo y'ijana na 10 mu gace ka kabiri, y'ijana na 64 y'igitabo ca code de procédure pénale n'ingingo ya y'ijana na 74. Mu nyuma rero cour d'appel ya Muha irorganiza na yonyene séance ya chambre de conseil en dehors de délai, en violation ya article 175 ya code de procédure pénale yegizija muri 15 jours, ariko babigira mu kwezi n'inusu. Basubira kumurekura bati turamurekuye vy'agateganyo, ariko ntivyaja mu ngiro. Procureur général près la cour d'appel wa Muha avuga ngo basubiremwo ngo instruction. Ivyo navyo barabisubiramwo, niho haca ejobundi le 28 mai 2021 habi isentare audience publique ico no kwita arayirengukamwo, hama yirengutsemwo baraburana, urubanza ruja mu mwiherero. Rero ingingo ya sentare yaciye ifatwa ejo itariki 30 z'ukwa gatandatu mu 2021 yari gufatwa le 28 juin 2020. Iyo ngingo nayo rero iza itangaje cyane kuko ivuga ko basubira kumvirizwa, ico twita ouverture de débat. Bavuga ngo ntibumva ingene bamuhaye liberté provisoire, ngo ntibabaye ico bo kwita ko motiva, ntibabisiguye neza, ariko n'ibintu ubona ko birimwo imvo za politiki. Ivyo vyose vyari vyasiguwe, barerekanye ko ata caha kimwagira, yari ico twita indice de culpabilité. Ikinatangaje nuko sentare yaciye ifata iyo ngingo atanu wabisavye mu baburanye. Nino ngaho rero duciye dusozera no makuru. Turabashimiye ko namwe yakurikiranye naho utaha.